kuva mu buzima bwo mwibarabara, kuba yarabaye umwana wo mwibarabara ntivyamubujije kwandika amateka akomeye cyane, maze akaza kuba aba n'icamamare gikomeye cyane hano mu muziki ndundi. Uyu muhungu rero akiri muto cyane yaje kwandika amateka maze akavugisha benshi, si n'uwundi ni Kiriku Akil. Uyu muhungu yaje kubavugisha benshi mu muziki ndundi. Raba ino video kuva ku ntango gushika mu mpera ya video uraza kubona byinshi kuno umusitari wacu mwitwe Kiriku Akil, kuva neza na neza hariya mu ntara ya Ngozi. Uyu n'umusitari umuririmbyi w'umurundi yavukiye hano mu gihugu cy'u Burundi neza na neza hariya mu ntara ya Ngozi, akaba rero ariko arabica bigacika mu muziki ndundi, aho indirimbo ziwe zikomeze kuvugisha abantu benshi, harimo n'iyitwa Ahanihe. Indirimbo nkaba ndakumenyesha ko yaje kubironka ama challenge menshi ku rubuga rwa TikTok, maze kuri YouTube ho ikaba ifise amaviews menshi cyane, maze hakaba haje kwibonekezamo n'ihangana hagati y'umusitari azwi ku izina rya Satbi hamwe n'uno mupeti akiri muto cyane yitwa Kiriku Akil. Rero ku mazina yiwe yiswe n'abavyeyi, uyu ni Niyonkuru Yusuf Akbar. Inkomoko yiwe nakubwiye yavukiye hano mu Burundi neza na neza mu ntara ya Ngozi. Uyu rero akaba yatanguye umuziki canke yatanguye kariyeri yiwe umuziki ndundi neza na neza hari mu mwaka w'ibihumbi 2018, inyuma yo kumenyana n'umusitari asanzwe afise izina rikomeye hano mu muziki ndundi, Big Fariaz cyangwa Big Fizzo. Mugani Desire uyu nawe afise izina rikomeye cyane hano mu muziki ndundi, akaba ari nawe yashoboye kuzamura impano y'uno mwana akiri muto Kiriku Akil mu muziki ndundi. Akaba uno munsi nawe afise ikintu ashobora gupresenta. Amazina yiwe rero Kiriku Akil akomeje kuvugisha abantu benshi ku ndirimbo yiwe nka Ahanihe. Ndakumenyesha yuko acinjira muziki ndundi neza na neza hari muri 2019 aho yarekura ingoma yiwe yitwa Washa, hakaba harimo n'ingoma ya My Story 2020. Uyu musore yagiye akora ingoma zikunzwe cyane, ariko muno mwaka hoho wa 2025 yaje kuba yimonogoza mu gukora ingoma iriko iravugisha abantu benshi ku mbuga zigiye zitandukanye nka YouTube, maze kuri TikTok ikaba yagiye ironka ama challenge menshi cyane gusumba izindi ndirimbo. Iyi ndirimbo rero yiwe ni Ahanihe niyo ikomeje kuvugisha abantu benshi, aho benshi bari kubayigeranya n'indirimbo y'uno musitari Satbi. Indirimbo ya Satbi yitwa Kirisese ikaba iriko iragereranywa n'indirimbo yitwa Ahanihe ya Kiriku Akil. Ariyo rero haje kuba habonekamwo ihangana hagati y'aba basitari babiri b'abarundi. Ukaba wemera yuko no muhungu akiri muto cyane Kiriku Akil akomeye arenze, uvyandike muri commentaire, kuko ibintu waje kuba akora ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bitangaje cyane. Kuba uhangana n'umuntu yagutanze gushika muri carrière ni ibintu biba bisa neza cyane, maze ni kimwe mu bintu byerekana yuko uyu muhungu yifitiye icyizere kidasanzwe. Rero iyi ndirimbo yiwe ni Ahanihe imaze ukwezi kumwe ku rubuga rwa YouTube. Ndakumenyesha ko amaviews ifise iyi ndirimbo yiwe rero ikaba ifise amaviews agera ku miliyoni 3,600,000 cyangwa 3,6 millions de views kuri YouTube. Aha ndavuga yuko ari mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Iyi ndirimbo rero yiwe ku mazina yayiswe ngo Ahanihe, nk'uko abivuga mu ndirimbo yiwe ati naciye ku giti n'amabuye ndabakoma abanyita ikidoma. Kiriku Akil rero abenshi bari kwamugereranya na Satbi, ari naho hakomeje kuba Brad Fair canke ihangana hagati y'aba stars babiri, mu gihe indirimbo y'uno mustar
Sadbi indirimbo yiwe yiswe Kisese nayo yaje igaragara nk'indirimbo ikomeye cyane izoronka amavyuzi menshi, ariko namba yagumye munsi y'indirimbo ya ahaniye ya Kiriku Akili. Maze nkakumenyesha yuko nyuma ya Sadbi yaje kuba akorana n'umuririmbyi wo muri gihugu ca Tanzania yitwa Ibra, bakaza kuba bakora indirimbo yitwa Home To. Iyi ndirimbo nawe yamaze ikiringo c'ukwezi kuri YouTube, ariko ikaba yagumye kuri views zishika kuri 845,000 canke ibihumbi 845 vy'iviews kuri YouTube mu kiringo c'ukwezi. Aha mu gihe indirimbo ya Kiriku Akili aha nihe yo yaje kuba ikwiza miliyoni 3.6 za views hano kuri YouTube. Iki rero ni ikintu kimwe mu bintu byagiye bivugwaho cyane, maze hakaza kuba habaho ukugereranya uyu muhungu Kiriku Akili hamwe n'umustar akomeye cyane Sadbi. Ego nivyo Sadbi arakomeye cyane, ariko uyu mwana nawe indirimbo yiwe yaje kuba ikundwa cyane. Ukaba nawe iki kintu cemera uvyandike muri commentaire. Uyu muhungu Kiriku iyi ndirimbo yiwe yaje kubibikora, yaje kubibica bigacika haba kuri YouTube no kuri TikTok. Abenshi mwagiye mubibona ama challenge menshi indirimbo yagiye kubiyaronka, ni ibintu bigaragara cyane. Ukaba rero wemera nawe yuko Kiriku Akili yakoze umuti kino ndirimbo, byandike muri commentaire. Kandi nyamba ukunda umwidagaduro, ukunda umuziki ndundi, kora subscribe kuri channel yanje, hama ugende ukore